Ewe ngufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisubika. Bungabunga nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Nshuti bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire turabaramukije. Igisata c'uburimyi ni karahara mu ruganda ntibacure mu buzima bwa misi yose bwa kirema muntu. Iyo umuntu afunguye neza agira amagara meza hanyuma akaronka inkomezi zo gukora ibikorwa vy'iterambere. Mu gisata c'uburimyi ifumbire ifise uruhara rudasanzwe mu kugwiza umwimbu kuko isi ndimwa yatitutse. Mu Burundi hari ico twokwishimira mu bijanye n'ifumbire kuko kuva mu 2019 hariho ihinguriro fomi rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu, ifumbire isubiza isakanovera ikagwiza umwimbu, ifumbire rurangiranwa kuko ikwije ibisabwa ku rwego mpuzamakungu. Igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yagendera uruganda fomi mu 2020 yarateye akamo indongozi za fomi udasize inyuma abarongoye amashirahamwe atandukanye muri rusangi guha akaryo abanyeshure bimenyereza gushira mu ngiro ivyo bize mw'ishure, ivyo bita stage n'abagira ibikorwa vy'ubushakashatsi. Muri kino kiganiro turabayagira intambwe fomi imaze gutera mu kwitabira ako kamo k'indongozi z'igihugu. Ifumbire y'akarorero. Imbere yo kwinjira mu idonido ry'iki kiganiro reka tugaruke ku kamo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yateye abarongoye amashirahamwe hari igenekerezo rya 15 Nyakanga mu 2020 igihe yagendera uruganda fomi. Ikindi twashaka gusaba abagwizatunga bose no kwitwararika kuriha amakori, gukingira ibidukikije no gutera akacumu k'ubumwe mu bindi bisata nk'indero n'inyigisho, inkino no kwinonora imitsi, amagara y'abantu, ubushakashatsi n'ibindi. Turasavye rero urunani Itrakome n'ayandi mashirahamwe kwiruhande y'itanga ry'akazi bokorohereza abanyeshuri bimenyereza, mbere babishoboye bagashinga n'amashure yigisha ubuhinga n'ubumenyi bikenewe mu bisata vyabo muri aya mahinguriro yabo. Muri fomi rero ako kamo barakitabiriye. Ubuyobozi bujejwe ubushakashatsi muri fomi ni bumwe mu buyobozi butandukanye bw'iryo shirahamwe budahengeshanya kuronsa akarya abanyeshure bahejeje kaminuza ko gushira mu ngiro ivyo baba barabonye mw'ishure. Dr. Siridi Bizimana arongoye ubushakashatsi no kurema bishasha muri fomi amenyesha ko hambavu y'ivyo ubu fomi imaze kwakira abava mu bindi bihugu baje gukora ubushakashatsi. Twebwe ngaha turakira abanyeshuri bo mu ngero zose, kategori zose, duhereye ku banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, tukaja abanyeshuri bo muri kaminuza, tukaja mbere n'abahejeje baraza ngaha, cyane cyane abantu baba bafise imigambi mu mutwe mugabo mbere ijanye no guhingura ifumbire. Twegere ntituraba ngo tugire impungenge ngo bava batwabura canke ngo sinzi mu kirundi bavuga concurrence bakadutwara isoko. Eka twegere turafata tugakora icyo twiyemeje mu bijyanye no gushyigikira uwo ari we wese mu bijyanye n'iterambere. Ni muri iyo ntumbero nabivuze tumaze kwakira abantu benshi cyane, baba abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, baba bo muri kaminuza n'abandi. Nk'akarorero rero ngaha mu minsi iheze twarakiriye abanyeshure benshi cyane bavuye muri komine ya Kera ya Itaba, benshi cyane bari baje bo mu myaka iri munsi y'icenda atanu muri aheza amashure, baratubaza ibibazo biyumvira mbere akura umugambi. Turakira n'andi abanyeshuri bo mu kaminuza bo bose no bavuga ni benshi cyane bimenyereza, bamwe nabaza kuraba ngene tubikora kugira ngo bakureho ikigwa. Aho novuga nk'abanyeshuri mu za kaminuza zitandukanye zo ngaha mu gihugu. Turakira kandi n'abanyeshuri bavuye mu bindi bihugu
turamaze kwakira abanyeshuri bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abenshi nk'ama universite bavuye ku ma universite ashika nk'atanu atandukanye. Turamaze kwakira kandi n'abandi washaka batakiri n'abanyeshure bamaze kuba gushika ku rugero rwo kuba abigisha muri za kaminuza bafise n'amadoktora baba bafise imigambi nkuko nabivuze yo kwiteza imbere mu gukora amafumbire atandukanye mugabo bakaba batazi ingene bo bikora. Baraje ngaha turabakira, bamwe bacari ngaha mbere abandi baramaze gusubira iwabo bahamaze nk'amezi 2. abo bose murumva yuko tubashigikira. Rero murumva ko uruhara rwa FOMI mu bijanye no gushigikira inyigisho z'abana bariya bimeta formation yaba inyigisho bakiri ku ntebe y'ishuri cyangwa bahejeje imwe bita accompagnement professionnel turabikora. Umwe muri abo baza kugira ubushakashatsi bavuye mu bindi bihugu ni Dr. Cecilia Hollens China, umwigisha muri kaminuza wo mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Aratubwira igituma yavuye muri Tanzania aje mu Burundi gukora ubushakashatsi mu ruganda FOMI. Kwa sasa mimi ni mshiriki wa BioInnovate Africa Fellowship. Ndiko nkora ubushakashatsi ku kugene bakora umwavu ukomotse mu micafu ikomotse mu bishakara by'ivyimbuwe hamwe no mu mahinguriro. None rero ndi hano muri Itracom FOMI kugira ndahagirire ubwo buhinga bwo guhindura uwo mucafu kavamo ifumbire. Kwa kweli kilichonivutia zaidi kuchagua kuja kufanya kazi. Byukuri icyatumye duhitamwe kuza gukorera ubushakashatsi mu ruganda rukora ifumbire y'ikirundi vanze n'ikizungu FOMI rwa hano i Burundi nuko byukuri Itracom FOMI ifata ikibanza ca mbere mu karere kacu ka Afrika y'ubuseruko bijanye no gukora ifumbire y'ikirundi y'abarimyi cyane bato bato. Ikindi ni ku Itracom FOMI vanganye ubushakashatsi kurema bishasha hamwe no gukoresha ubuhinga bwo gukora ifumbire. Ibi rero nivyo vyatumye mbona ko Itracom FOMI n'umunywanyi wacu mu gukora ibisusa n'ivyo dukora. Sivyo gusa, ikindi gihambaye ni ibikoresho bihambaye bakoresha, ibikoresho by'ubushakashatsi aho gukorera heza, abahinga bahari. Ivyo ni ibintu vyatumye nza gukora ubushakashatsi n'ivyigwa muri rino shirahamwe rya FOMI. Kinafanana. Sio hivyo tu, kingine kikubwa zaidi ni miundombinu ambayo Itracom wanayo. Vifaa vya utafiti, mazingira rafiki ya kazi, wataalamu walioko. Hivi ni vitu ambavyo vimenivutia sana kuja kufanya kazi na kuja kufanya utafiti wangu, kuja kufanya mafunzo yangu katika kampuni hii ya Itracom FOMI. Bayubahe Jackson ajejwe igisata c'ubushakashatsi mu by'uburimyi muri FOMI, numwe mu bafashije ubushakashatsi Dr. Cecilia Hollens China yagize muri FOMI. Aratubwira muri make ivyo bashitseko. Hambavu yo kumigisha asanzwe akorana n'uruganda rujejwe guhingura ibikoresho bimwe bimwe mu sato. Kugira ngo bashobore guhingura ivyo bikoresho barakenera n'ibishishwa bimwe bimwe by'ibiti bakoresha mu guhingura ivyo bikoresho. Ahanini usanga ari amasakoshi, ibirato n'ibindi. Iyo bariko barahingura ivyo bikoresho bakoresha izo sato n'ivyo bishishwa by'ibiti bimwe bimwe, haraboneka ibyo twokwita ubucafu butari buke. Ivyo byo twokwita ubucafu, uwo mushakashatsi yarigiriye inama yo kurondera ukuntu aho byo bananije ubucafu ahubwo yorondera ikiriyo vyazamwo shingira akamaro, kuko ntibibe biki ubucafu ahubwo bibe ibikoresho mu bindi. Naho yumvire yuko boshobora kwiyumvira ukuntu bohingura ubwo bucafu bukavamwo intabire. Kugira ngo ashobore kubishikako, naho yaciye yitura uruganda FOMI rusanzwe ruhingura ifumbire mva ruganda ivanga ifumbire y'ikizungu n'iy'ikirundi, kugira ngo yumve ko hari inama twomugira kugira ngo ashobore guhingura ubwo bucafu aronke intabire. Nkako yaguyeho kuko kumbure yariyumviriye uru ruganda FOMI rusanzwe ruhingura ifumbire mva ruganda rukoresheje amase y'ikirundi hamwe n'ay'ikizungu,
ivyo uko biri kose sibyo vyorunanira, naho biciye mu gisata c'ubushakashatsi bijanye n'ivy'uburimyi twaciye twiyumvira kumwereka ukuntu dusanzwe duhingura isigarira buva mu mirima ushobora kubikuramwo intabire kama kandi nziza. Kubera ko tutari hafi y'ivyo twokwita ibicafu mu ruganda rwabo i Tanzania, twashimye kumwereka ubuhinga dukoresheje ibisigarira byo mu mirima vyahi iwacu, ubuhinga ukuntu duhingura ubwo bucafu n'ibisigarira byo mu mirima, gutyo nawe azoje kubikoresha mu guhingura ubwo bucafu bakura mu ruganda iwabo. Naho rero mwabonye tugejeje ikivi tuyo turahingura ibisigarira vy'umuceri, umuceri twirimira ngaha mu Burundi, tubihinguramwo ifumbire y'ikirundi turi kumwe nawe, kugira ngo nawe niyasubira inyuma ubwo buhinga azoba twakoresheje intambwe ku yindi azoje kubikoresha mu guhingura ubwo bucafu buva mu ruganda iwabo. Mu ncamake, Nyabarega ubwa mbere ushobora kuyikorera mu binogo canke ukayikorera ku isi nyene isanzwe utarinze kwimba ikinogo. Hanyuma twebwe twahisemwo gukoresha iyo Nyabarega ukorera ku isi isanzwe utarinze kwimba ibinogo, ibyo bita compostage en tas. Intambwe ya mbere ni uko uhitamwo ikibanza uzokoreramwo iyo Nyabarega. Hanyuma intambwe ya kabiri uregeranya ivyo bikoresho ubwa mbere tuba twitse imicafu, ariko mu nyuma buzovamwo ifumbire. Hanyuma umaze kuvyegeranya ugashobora gutangura ugashira mu ngiro igikorwa cyo gukora iyo Nyabarega. Uriko urakora Nyabarega isanzwe, gutora ivyo vyatsi biva mu mirima, ibiharoharo, ivyo bisigara vy'imiceri, hanyuma ugatora ivyo bisigara biva mu mihana nk'ibishishwa vy'ibitoki, ibiraya n'ibindi, hanyuma ukaza uravangavanga ukavanga, hanyuma ukagira ikirundo kumbure gifise uburinganire bw'imetero n'inusu ku metero n'inusu canke imetero n'inusu ku metero zibiri, mukaduza gushikaho ku metero. Hanyuma mu nyuma Nyabarega irakenera amazi, birasaba yuko uza uravomera iyo Nyabarega. Bisaba ko nko mu ndwi uraba Nyabarega yawe rimwe canke kabiri, cyane cyane ukaraba yuko amazi akwiye, uko ibinyabuzima bidufasha guhingura iyo Nyabarega navyo birakenera amazi. Urashobora gukoresha ubuhinga bugezweho ugakora Nyabarega iteye imbere, compostage amélioré. Rero nk'uyo mushitsi yaravuye mu ruganda i Tanzania, uko biri kose twahisemo yuko twomwigisha gutegura iyo Nyabarega iteye imbere. Uko iyo Nyabarega iteye imbere, akamaro ka mbere nuko bavuga yuko Nyabarega isanzwe ushobora kumara amezi 3 canke gushika kuri 6 kugira ngo uronke ifumbire wifuza kuzokuramwo. Ariko ukoresheje iyo Nyabarega iteye imbere, compostage amélioré, ukwezi hagati y'ukwezi n'ukwezi n'inusu nk'uko mwavyiboneye ivyo turiho turakora aha ku rubuga, ifumbire uriko urayironka. Dr. Cecilia Hollens Shina arashima ivyo yungukiye mu bushakashatsi yakoreye mu ruganda FOMI, akavuga mbere ko buzomufasha mu guteza imbere uruganda asanzwe akorera muri Tanzania. Dr. Cecilia Hollens Shina asaba indongozi za FOMI kubandanya buguruye imiryango ku bandi bifuza gukora ubushakashatsi. Ujumbe wangu wa pekee kwa Itracom FOMI ni kuomba icyo nusaba FOMI nuko bobandanya n'uyo mutima wo gufashanya n'ibindi bigo muri Afrika y'ubuseruko kugira ngo habeho guhanahana ubumenyi hagati y'abahinga, kugira ngo igikorwa cyo kubona ko ifumbire itonona ibidukikije yakwiye abarimyi. Ariko kandi saba abarongozi bashishikare kwakira bashasha mu by'ubushakashatsi nka jewe bafise intumbero yo kwiga ibijanye no gukora ifumbire y'ikirundi, mu kubaronsa vya nkenerwa hamwe no kubafasha nk'uko na jewe babinkoreye. Ushauri taasisi iendelee kuwapokea watafiti chipukizi kama mimi
wenye lengo la kujifunza masuala ya mbolea ya asili na kuwapatia mazingira wezeshi na msaada kama ambavyo mimi nilipatiwa. Mu buyobozi bujejwe ubushakashatsi muri FOMI bavuga ko ari iteka kuri FOMI n'igihugu c'u Burundi kubona abanyamahanga basigaye bahurumbira kugirira ubushakashatsi muri FOMI. FOMI muri iri yerekwa yagize yo guhingura ifumbire mvaruganda ivanga ifumbire y'ikizungu n'ikirundi n'ibintu biboneka hake. Ngira ngo utembeye muri Afrika kumbure ku yindi migabane y'isi si heshi wosanga uruganda nkuru ushaka guhingura ifumbire mvaruganda ruvanga ifumbire y'ikizungu n'ikirundi ugashobora gukora urutete rw'ifumbire mvaruganda. Naho rero FOMI twovuga yuko ari nk'inyenyeri yakiye mu Burundi mutima wa Afrika, aho FOMI ishobora guhingura iyo fumbire ivanga umwavu w'ikizungu n'w'ikirundi aha mu Burundi kumbure ku mugabane wa Afrika naho ntaratembera heshi ko buri kose dusomye mu bitabo bitandukanye nyazo hatahandi barashika ko ubuhinga. None rero majambo make FOMI uravye ivyo ryo kurakora ikaba nk'inyenyeri imurikira Afrika kumbure n'indi migabane. FOMI twavuga yuko ari rugomwa, ni rugomwa kuko iriko iramurikira Uburundi na Afrika mu bijanye n'uburimyi burama, agriculture durable. Uburimyi burama ushobora gukoresha iyo fumbire mvaruganda ukaronka umwimbu wifuza, ngo kandi aho gutera wica isi nkuko za zindi fumbire twari tumenyereye sibigenza, ahubwo yoyo itera yongera kanovera yasi yacu. Turizira yuko mu bihe bizoza mu myaka itari kure aho bavuga yuko kumbure Uburundi ibice 75% kwijana by'isi ndimwa ari umururazi gusa. Turizera ko niyo twijukira gukoresha ifumbire ya FOMI uko dusanzwe tuyizi tunayibona, ivyo bice bizogabanuka, bibaye ngombwa bihere isi zacu ndimwa zisubiye kuba isi koko zimeze neza zitarangwa mu mururazi. Kona ifumbire ya FOMI ihurumbirwa n'abantu benshi, abarundi n'anyamahanga. Ubwa mbere hoho ni iteka rikomeye kwihingura FOMI kubera ikora ibintu bishimwa haba ngaha mu gihugu canke hanze. Ni niteka kandi kubera vyerekana yuko ikora ikintu c'akamaro gifite akamaro abantu kandi nabone babizi. Rero niteka rikomeye kwishirahamwe, rikaba kandi niteka rikomeye ku gihugu kubera yuko ibi byakozwe n'umurundi. Uwo murundi rero aheza agatuma igihugu kigira isura nziza, igihugu kimenyekana konko gifise abantu bashoboye. Kugira abanyamahanga bahurumbira uruganda FOMI ntivyizana. Uyo muyobozi avuga ko bakurikiranira hafi ibijanye no kwifumbire ihingurwa igumana kanovera n'ubuziranenge. Dr. Siridi Bizimana ahamagarira abarimyi guhurumbira gukoresha ifumbire FOMI kuko igwiza umwimbu ikanasubiza kanovera isi ndimwa yatitutse. Abarimyi bakoresha ifumbire ya FOMI no bahimiriza kwandanya bayikoresha, bayikoreshe neza nkuko abahinga babisaba mu kubaheza bya biharuro babaha bimwe bita dose d'application, kuko iyo ugiye munsi ntiwimbura, niyo urengeje ntiwimbura, urimbura mugabo buri kurahomba. Ikintu cyose iyo umuntu ashaka gutera imbere araharura. Rero bogerageza bakubahiriza ingero zatanzwe n'abashakashatsi. Ico nico no basaba. Ahasigaye nagomba gusubira kubibutsa ni uko ifumbire ya FOMI ifite akamaro kanini cyane kubera ituma wimbura nkuko n'izindi fumbire reka tubivuko zibikora, kuko
nama mvuga jewe ni kandi ndayisubira mu burya nta fumbire n'imwe itokora mugabo itandukano ry'ifumbire fomi ikora nuko wimbura ukongera ukaba uriko usubiza akanovera isi ndimwa bisigura yuko uri kurarima wongera utegekaniza kazoza ugwaruka rwacu abana bacu bazoza mu nyuma bimwe bita nouvelle generation. Iryo rero niryo tandukaniro ry'ifumbire ya fomi n'izindi fumbire aho wimbura uko zazakera wimbura ukaburi ikisi hanyuma ugwaruka ruzoza mu nyuma ukaba ubona uko umenga ntibazoronka ingene babaho ariko iwacu wimbura ukongera ukurasumira za kanovera isi ivyo rero bikazofasha ugwaruka ruzoza mu nyuma kugira ngo babeho kanatsinda murazi yuko isi ndimwa ariwe nyamutanya mukuru dufise nk'ibiremwa muntu murazi neza yuko ibihugu byose biteye imbere byateye imbere kubera uburimyi buteye imbere rero iterambere ry'igihugu cyabiki canke n'ibyamaze gutera imbere ryahereye ku burimyi rero biragoye gutera imbere mu gihe uriko urarima canke uri kurimbura mugabo atakazoza uri kurarondera isi ndimwa ndiko mvuga bamwe bakoresha ifumbire za kera iyo rero iri kurimbura ukaba uri kurarondera akazoza isi no kuvuga ubufise amahirwe menshi kuzotera imbere kuko murumva uko uburimyi ari mushinge w'iterambere ry'ibihugu. Mwavyiyumviye muri kino kiganiro ko hambavu yo kuronsa abarimyi ifumbire y'akanovera fomi ifasha mu bijanye no guteza imbere inyigisho n'ubushakashatsi. Abarongoye uruganda fomi bakaba babandanya gukora batiziganya kugira baterere mwishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro naho ubutaha. Ewe gufumbiza ifumbire fomi nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Cari ikiganiro bungabunga nkugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.